urabona uyu mwana ukuntu ameze, niba abana bafise ingorane urumve uyu abamuvuze, bisigura yuko umuti bazowutora babafashe. Aha batubwiye ibitaro mushobora kujako tugira amahoro, tugira amahoro yemwe, tugira amahoro. Agateka kazina muntu, agateka k'abakenyezi, iterambere ridakumira, cyane cyane tugira amahoro n'agateka k'abana. Yego kuri uno munsi uri hejuru, itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu, turamutse tubona abashitsi b'iteka binjiye muri uno muryango. Tubisaba abashitsi b'iteka kuko tubona barashajije, naho tutaramenya ikibagenza, mugabo uko mbabona umengo bazanywe n'amahoro. Mbonye ari abakenyezi bashajije, basa neza, b'intore, bafise umutima mwiza. Nagira rero ndabaha ikaze muri kino kigo cyacu, ikigo c'imfuvyi c'ishirahamwe ya Vovu. Hanyuma batubwira ikitugenza, kuko nitwovuga menshi tutaramenya ngo ni bande, bagenzwa n'iki. Kumbure baje gusaba umugeni, kubera mwabonye ko dufise abageni benshi ngaha, canke bazanye kuronsa umukazana. Nuko rero turabahaye ikaze, karibu. Twanezerewe cyane kubona twashitse muri runo rugo, bakaba batwakiranye akanyamuneza. Avuze ngo ntazi ikituzanye ngaha, nicyo gituma twagomba tukimubwire. Turiko duhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakenyezi. Twebwe rero abakenyezi bo muri Bancobu, kuri uno munsi twashimye kwisangiza akanyamuneza. Nicyo gituma mubona twashikiriye aba bana mubona ngaha, kugira ngo dusangire akanyamuneza. Tugirirwa n'amahirwe mu banki Bancobu, baratwitwararika ku munsi nk'uyu, batugira umunsi mukuru. Barababwiye icyiyumviro cy'aba bana bari ngaha, baracumva, barumva ibyo bakeneye, baraturungika. Nicyo gituma turi ngaha, twazanywe n'ijambo baturungikanye. Twarasanze uyu muvyeyi turi kumwe ngaha akora ibihambaye mu kwitwararika aba bana barenga 70 bari ngaha. Yambwiye ko hari n'abatari ngaha ngo bari kwishure batarose uruhusha. Ibanke iradufasha, iravuga iti ikintu turi bukorera abo bana ni giki. Baravuga bati kwivuza muri kino gihugu biragoye ku bantu benshi. Baraduhanura bati bafatire assurance yo kubavuza umwaka wose. Takeber yalla mana. Bisigura biti kuri abana 71. Iyi ni kontra twagiriraniye na Sokabu. Bisigura ko uzogwara
bazomujana bamuvuze, bisigura yuko umuti bazowutora babafashe. Aha batubwiye ibitaro mushobora kujako mukaronka bakabavura. Ego ndabashikirije akanara kopi kanyu, ukuvuga ngo muzoshobora kubavuza biriko vyose ngaho onye. Ndetse ibi byo gushobora kugira icyo dukoze kuri aba bana twiyumviriye nuko twobaha n'utwo gufungura tuzobamaza n'indwi imwe, nitwo twasize ngaha. Nuko turabakeje cyane kubona mwaragize uwo mutima wo kuba mwafasha aba bana. Mubandanye mushishikare, hariho benshi bakeneye, ahubwo mubandanye mubakira. Hama natwe mudushimire kuko twashoboye kuronka. Murakoze. Abakenyezi muriho, murakomeye, murakagira impundu z'abavyeyi, murakagira umugisha, murakagira ivyo mutanga n'ivyo musigarana, murakagira ivyo muha abagenda n'ivyo guha abarara. Nukuri umunezero mfise kuri uno munsi sinzi ukuntu nowuvuga, kandi ndababwije ukuri sagahemo, si bimwe vyo kuvuga ngo ndavuga kubera televiziyo iriko irambona. Ndibaza ko buryaca umugani mu Kirundi ngo hari igihe usenga Imana koko ikakumvira. Nyakubahwa waserukiye ishirahamwe Bancobu, nyakubahwa waserukiye ishirahamwe Bancobu, nanje ndi umunywanyi wa Bancobu. Naho ndi muto ariko ndi umunywanyi wa Bancobu. Ndabashimiye udushikira utubwira uti abana bo mu kigo Avovu baravuze bati Bancobu tera imbere, kujya ufise iterambere ry'umushibuka, Imana ibandanye shirako ikiganza cayo. Amen. Maze abanywanyi babe benshi, maze ugwaruka ruze rukure ruyoboka Bancobu. Mu bintu bituryoheye rero, muratugaburiye turashimye, muratumesuriye turashimye, ariko muradukoreye ikintu nasavye Imana ndayisubira ndayisaba n'ibindi zobikora. Muti turabahaye mitiweli y'umwaka, mwaba ndabasabye mukoma amashi menshi. Nukuri bavukanye, nukuri mwese ndabona muri abakobwa banje. Jefise imyaka 60. Ndi umumama w'abana 10 ariko hariho batandatu. Ndabisa bakwe n'abakazana. Muri aka kazi mfise abuzukuruza ko kurera abana. Ariko umunezero mfise sinzi ingene no babwira. Iki gitumye turonse uyu muvyeyi Bancobu atuvurije abana umwaka wose, tuzoronka n'ubundi puru dibo. Amen. Ntankeka tuzoteba turonke n'uzotwigisha tutarushe, ata mwana w'ikigo ca Avovu yirukanwa kw'ishure. Imana nihabwa icubahiro. Amen. Nari kuvuga byinshi, reka ndeke kubaruhisha. Mugabo ndabashimiye bimwe bivuye ku mutima, bimwe vy'inyongera n'inyongera. Imana ibahezagira. Hanyuma nkabamenyesha yuko mfise akana ngaha kakamuga, sinzi ko bakazanye, bari kukazana bagashire ngaha. Ako kana ndakeneye intererano koko, intererano y'ingene gashobora gusohoka hanze, y'ingene gashobora kuguma mu bandi bana. Nakana
ndakafise mu minsi mike cyane, ariko Imana yavuze iti Bancobu izo zigasanga ngaha. N'umwana yatawe ahantu hamumutoye biramunanira, ubundi muvyeyi amutoye ngo bose bamubwira ngo ja kwa Bi Maria mu mukenama. Baramuzana byaranse ko nihangana kugira ndeke kumwakira. Ari ngaha muramubona, ndafise utuyoya dutoyi cyane tunywa amata, ariko ivyo byose Imana izo bitunganya. Ndabashimiye, mbifuriza umunsi mukuru wahariwe abakenyezi kwisi, kugira ngo abakenyezi b'abarundi kazi koko, kandi twebwe turaba mbere mu Burundi kuko turakundana, turafise umutima w'impuhwe. Imana ibahezagire rero, reka ndeke kurondogora. Murakoze cyane, mugira amahoro n'umugisha mu ngo zanyu. Imana ibahezagire. Yego, murakoze cyane. Murabona rero ko ari igikorwa gikomeye. Ndabashimiye, mbasaba ko mubandanya munshigikira mu byo nkora. Yego, murabona uyu mwana ukuntu ameze, niba abana bafise ingorane, urumve uyu birasaba ko uko biri kose aja kwa muganga kugira ngo bamugorore. Murazi ko ari igororero, kandi hariho imiti babatera kugira ngo abana nk'aba narigeze kuba mwishyiramwe ry'umugenzi wabo. Hariho imiti burya babatera kenshi, nko mu ndwi rimwe irazimvye, ariko umwana agiriye ubuntu arashobora kubaho kandi agakomera. Eno ngaha arahari, ari ngaha. Nuko ni ibi, ni byiza byinshi mfise mwabibonye.